muga makuru dufise nuko utakinjira muri Bantu Boy bivanye n'amajambo yavuzwe hagati yawe na Kiriko. Ari umuntu ashobora gukundwa n'abantu bose nta muntu ashobora kwankwa n'abantu bose muga mu buzima mbaye mwo mwono mwanya umuntu afitiye beef fresh ari kwanza tunana iko sawa unavaa koti hari izuba man vyagenze gute kwambara ikoti hari izuba urabona ubushuhe man aho kwacha wambara costume nkima urecha mfati ikoti kwera nagendanye bag ndayibike hama ubuzima bubandanye kintu reje no kubwira mwono mwanya bari tureke kuza turahatarisha tukavya turakenye bro none je nemeye ko uravyemeye man Musubiri jaba yes bakuzi ba Buja TV ni Jadix novuga yishimiriza ubuzima sanzwe abayemwo uyo ni muririmbyi abikora neza muri game shoferi umfikisha vizuri msani uyo Jadix rero twari tumusanze yigire muri ville mu bintu Torana Dr. Master Music. Bonjour mesdames et messieurs les fans de Buja Flavor. This is Buja TV, the number one channel of this industry of Buja Flavor. Chakinya makuru shama kibazanira bishama vuga muri industry of Buja Flavor. Nk'uko tubikora reka tuze dukengurukira Imana hamadusubira dukengurira abakunzi ba Buja TV. Yes right now ngaturi mu gisagara cha Bujumbura hama imbere y'avyo twanje kwasukora mutamwetse iyo muva mukagera abarundi bose muri mu manga cyangwa muri Burundi. Turamukije twifurije ko murananirwa n'umuryango yanyu bivanye nawo muri yes. Ukuri no mwanya rero turi ngaha kuri baroni manuka novuga kuri ambassade y'Abanyamerika. Hari umuririmbyi tuje kurindirira ngaha kandi uwo muririmbyi asanzwe ari muri label ikomeye cyane iri muri industry ya 257 yes tuje kugira ngo rero tumenye amakuru menshi kuri we ariko amakuru dufise nuko yaje wenyene kandi ukuntu rero biza kugenda n'ivyo dukeneye kumenya ati mbega bibaza ko iyo bavuye ngaha agiye hembe canke iyo baje ngaha canke agiye hehe tugiye kumenya byinshi nuko tuzi yuko ngaha turi imbere ya label ya Bookif label imwe isanzwe irimo umuririmbyi kazi yazwe izina rya Estanish yes keep follow me umuririmbyi ntazi ko twahashitse ngaha iryo niryo banga dufitanye je nawe kandi nta rundi munabizi ni je nawe gusa n'abakunzi ba Buja TV yes. Narambo. Yes bakuzi ba Buja TV aya nakimwati bisiramusize yes bakuzi ba Buja TV yes uko nababwiye numuririmbyi abikora cyane bro vipi Jadix vipi bro mzee baba nikisema mzee baba tunasema energy naingia au vipi mzee baba vipi energy naingia safi uko sawa kaka niko poa niko fresh hapo nakuja kufariri bana numbonye mvuye hariya nakubonye uvuye muri Bookif label sasa hapo nakuja kufariri hapa kuri bisi umuririmbyi azi ava muri Master Music Jadix bro unakuja kupanda bisi man Master Music amna gari Master Music hatuna gari mugabo umviza ndabwira ikintu none wewe wabonye nuriye bisi kwe umuririmbyi yemera aje gufata bisi wa mbere anabatere koro kandi umviza none bro ndakubaza none gurira bisi n'amakosa kumuririmbyi kiyo cha Jamie man ibisi uri umuririmbyi ga bro kiyo cha Jamie ndoni none ataburyo mfise je nibaza yuko nabo bose banzurindire abo bose bagendera mu mabisi no sabantu none kandi wayibonye nanje kuyurikira nsiga agusizira kirababwiye mwayibonye narabwiye numuririmbyi ari muri label novuga ikomeye cyane muri industry ya 257 iyi ni Jadix from Master Music vipi bro safi muvuye lakini bisi man banza umbwire kwanza muvuye twakutinze ngaha twaje kurondera kuri Master Music kugira ko waje muri Bookif label sasa nituzi ko bari bakwirukanye muri Master Music gushika bakwima n'amara déplacement gushika gufata bisi man je nibaza yuko ubugaba bw'umugabo nibwo buryo bwiwe ibintu bideplace abantu ni vyinshi aro bis aro tuk aro moto msubiri wana mani aro n'amaguru urumva duhagara yajya nibatugoye sasa bisi urayiheba man msubiri jamaa we duhagara yajya hasi nibatugoye umbiriza reka nibatugonge ngaha kubera none Jadix chifa Jadix abanza kausha kwanza none urazi kwanza naringi
abaririmbyi bacu ni soko eri lakini ni sawa kuvyemeye arabandi bavuga yuko ngo mwebwe ngo abaririmbyi bacu muri Emera taje mufise Braza none we kuva tumenyana uramaze kubona James déplacement kweli ariko mu maklipe muratwereka ibintu vy'imodoka man nk'ijya clip yawe honyene turabona imodoka twari tumenyere nga mu Burundi utwereka ko ari gwawe man ese nagari kwa ijya modoka ziriheje ego ibana ni atarumva ndakubwira iki wari watije none gutira n'amakosa nagira ni gwawe gusa ari umugani wa macha mu kirundi bavuga ati ngo agatirano kazi imvura yise sawa mugabo uri umuntu w'abantu ukagira chance ukafise umuntu agutiza bikaza ku mwanya nibaza yuko atari bibi ahubwo ikibi nuko woja gutira ukabura mugabo ati ukaronka ni bon hama nta déplacement jewe mfise kandi jewe kwideplaça na bus nta kosa na rimwe ndabibonamwo kwideplaça na bajaj nta kosa meme n'amaguru kuko sinchanja kuba Chris Brown sinchanja kuba Jackie Chan ntarahagera mugabo mavuga ati gato karakura sino uno musi nivyashika nkaba ndiko ndideplaça n'amaguru ndiko ndideplaça na bus Johnny nakura iyo ngendeshwe uri kuranyifuriza nkumbure nzoyironka kandi ndavyifuza ikibazo canje mfise nuko aho kutwereka bya buzima buba mubayemwe mu buzima busanzwe mutwereka ubuzima bwiza mu maklipe yanyu Jadix kubera iki none mubikora uje gufata bus tukumenya ruri umuririmbyi bimeze gute bro ya iki kibazo namanacishuye ikibazo namanacishuye clipe video urabona ni kintu gishika ahantu kure uwo mubumbe wisugizwe n'amakontinent 5 Europe Asia Afrika Oceani na Amerika nibaze yuko nkoze indirimbo ikamara iminota 2 deja mba namaze gushika ngaha iba yamaze kurenga imbibe okay urashobora kumbona jewe ndi muri burya buzima buzimvye mugabo muri private life kacusanga sibwo ndimwo ivyo rero ni ibintu bisanzwe ni ibintu kawaida novuga yuko kawaida kama msanii from Master Music anapanda bisi bro Sa kupanda bisi je namaze kuvuga ati nabajya nubu aba bazirimo hajya muri bisi harimo abantu benshi bazigiramo badusubye amafaranga sinkunda rero je kwigira umuntu w'umuhatari kuba sindaba umuhatari ni nabo umuhatari nzobwira umuhatari kandi je sinshaka kuba umuhatari mu gihe abantu nibo bakugira umuntu w'umuhatari ya muri bisi abantu benshi bagenderamo la majorité baradusubye amafaranga ikintu reje no kubwira muno mwanya bari biwe twege kuza turahatarisha dukavya turakenye bro none je nemeye ko uravyemeye man ya urabe kukenye yes bama bama Kenya icaca kuya gusabwa niki mu bafana biwe bama bavuga ati uja ukira ingwara arayirata je uno musi ni naza wewe kukubwira mfisa ama miliyoni twaca muri ville dura uri muri restaurant ntuzongurira man mugabo ndakubwiye ko nkenye uremvye umerewe nabi je ndirembeye man dure hariya nkabwira ungurire uzongurira mugabo nitwahura nakubwiye ko mfise ama miliyoni n'izina ry'Imana bizogutera n'isoni nicwe n'inzara je nandi umuntu azi guhishana ngwaye sivyo ikintu gitutangaza ni kimwe Jadix ni label novuga iri muri za label novuga zifise izina zifise novuga bwa buremere bw'ama label twa dukenera novuga muri entertainment ni Master Music ikora ibikorwa vyiza ifise abarimvyi bakora neza mu gusozera umwaka mwaraduhaye indirimbo imeze neza ati bonane turyoherwe dusozere neza n'abakunzi ba Master Music n'abakunzi b'umuziki ndundi ivuga ni label ifise amafaranga ubwo tubona umuririmbyi nka Jadix agiye kurira bisi bro Master Music yakoze ivyo byose uvuze yakoze amateka vyinshi bitandukanye mugasi Master Music nta na hamwe muri Master Music handisi itegeko umuririmbyi wo muri Master Music ntakagende na bus ntakagende na moto ntakagende n'amaguru oya iyo no muri contrat ntabirimo no kubereka kenshi usanga bishika ugasanga abafana bavyakira ukundi kuntu ati nk'abaririmbyi bacu nk'umuntu yo akunda nka Jadix unafuna mwana Jadix anapanda bus kama mtu kawaida umufana ntabifata ukundi kuntu mu gihe rujya gwego ntararugerako uno musi nibaza yuko nimba hari inzu ya etage 10 ijya nzu irafise niveau ya mbere ihagaze irafise fondation nkumbure Jadix no musi shobora kuba ndi kuri fondation muga ndifuza gushika kuri za niveau 10 sinchafata no musi remve ngaha kuri ya ntuze nya fondation nze gusimbira kuri etage ya niveau 10 ntarahagera bro nibikunda muga nanje zijya etage 10 zijya niveau 10 ndazishaka mugabo kugira ndazishikeko reka ngende gahoro bro uno musi ndagendera muri bus abari muri bus araje
None bro ndakubaze. None na bisi ufata? Bro, je kawaida bisi naweza kuifata. Wewe si ni star. Muri rivyo ni kioo cha jamii. Wewe si ni star Bujahiti. Sisi sometimes tunakuwa tunaenda kwa kazi na tunakuja na gari. Sasa mweni aje. Kuri kwimana bro, ngenda kurahiye. Sinkunda kwigira umuntu muhatari ntari umuhatari. Sino kubera ikimenga tubabwiye ko murira amabisi turi mu biganiro bisanzwe twaba invitation mukaza muri ma plateau usanga muvyanga mukabifata ukundi erega bamavuga ati uko bukesi ko bwira hariye namanza muri emission naronse nkakodesha imodoka sindagura ndakodesha no kugira nshkenga buki moon clip yako nataka kuiona ubu natarabona clip ya Jadix ndabifuje ko iraba imodoka iri muri clip ya Jadix akatubona Jadix aje kurira bus. Bro nakosa muri clip utashizemo bisi basi. Nukuri kwimana nakosa ndakora. Kandi ni nkuko nejo bundi nimba no musi nashizemo imodoka nanso umugenza ntiza. Ejo ni nabura nka ronuniza bisi nzoyikoreshwa nyene bro. Iri mradi tu kazi itoke na kazi ikitoka baba fana uriko ravuga ati ngo bazovyakira gute. Babone neza na neza umuririmbyi wabo ubuzima abayemwo muri clipe nubwo abayemwo busanzwe biratandukanye mugabo niba supportinga bakamfata imugongo bwa buzima rero niba bivuza nanje ko mba hajya nzohaba bivanye n'inguvu zabo kuko abafana bashatse kukugira wewe uraba wewe. Okay, Jadix ni kibazo nkeneye kukubaza kumbura urashobora kubura uranabi gituma ndikunda kuvuga ati Jadix ni kuri biratangaje ko muririmbye nka Jadix agiye kuri Rabis nibitangaje ati gituma ndabikubaje Jadix umuririmbye afise izina nka Jadix arajama urana nk'ibisi urayibona abantu barimo haramo abantu bafise amafaranga menshi bandenze bakurenze barenze nabandi baririmbye bari mwino inda mugabo kwanza turi ngaho urashobora kunyemera yuko muri industry abaririmbyi benshi bakenye abaririmbyi benshi ivyo navyo umenya je ndavye ivyo bambwira ko bafise ubuzima man je rero ubuzima none je nabwo batabuzima mfise je nafise ubuzima bwiza ko ndajya ndambara ndanwa kandi ndi deplace ndibaza aha bus kandi bus ngiragiye man mpagaze ntari ya muhira gushika ngani 5 km ndibaza mukuza ngaha ni deplace je sivyo maze kwideplace rero simaga ndinde gutangaza n'umuntu ngo nasengana na bisi nasengana n'amaguru iri mradi tu nimejideplacer ivyo nagiye gukora vyaciyemwo cyangwe vyanse bas ni kibazo rero nkeneye kubaza Jadix kumbura ashobora kubura kuntahura nabi Jadix nk'umuririmbyi nka Jadix afite izina nka Jadix akora amateka mu ma concert tubira twisunze gonga tour yari umuririmbyi akuriye kuri Rabis nka Jadix azamateka yakoze yari umuririmbyi akuriye kuri Rabis none bisi nigiramwe abantu ndagisubiyemo icyo kibazo Jadix amateka umaze gukora bro turavye na label urimwo bro amateka ufise bro warukuye kuri Rabis man bisi genderamwe ibikoko ni kibazo ngo basubiramwe Jadix igihe bisi izobigenderamwe ibikoko sinzoyigenderamo mugabo bisi mugira kiragenderamwe abantu naho nzoba Jadix w'ama miliyoni kwideplace n'ibintu bisanzwe kandi muri bisi shobora guhuriramo n'umufanzi akambwira big up sana mugabo bajya abafanzi nitwagoma tubiruka bro bazobona ati turirata none ni waba wirata rero atatufise ndugu yangu umviriza ndababwire yaba jewe yaba uriya burya ngo hakwishima ushimwa n'abandi je kweri bisi nzoyifata no munsi nzoyifata ejo nzoyifata hirya ejo no mu mwaka uza no mu yindi myaka kuko ni déplacement man ni déplacement ndavyumva Jadix umunyagihugu muto yorereza wari we wese ubu ufise amafaranga iri mradi tu ufike ndavyemereza nakwijana Jadix umuririmbyi rero nka Jadix ari muri label ikomeye agiye kuri Rabis yabitwemere ko ari bisanzwe Jadix none warugiye bovate vya bisi basi bitahure Jadix ashobora kurira King urashobora kujyurira cyane gose none nitwara none ntigyunguruza none abantu babifata nk'ibintu vyatari iyo muririmbyi uriye bisha nk'uri King iri kinga hano rishika sinshobora kwashika n'amaguru vyabaye ngombwa mfisa y'ikinga nafisa ya bisi fata ikinga nafisa ya moto nafisa ya bisi fata bisi nafisa ya bajaji mfisa moto mfata moto niko akundi nyene mfisa ya taxi fata taxi mugabo ubundi munsi vyaciyemwo ndakodesha imodoka nkayimarana umunsi wose ibintu nk'ivyo haro rero umunsi bizogwera nkagura imodoka yanje mugasi ishize ko akongo naho nzogura imodoka yanje ngo nzoba mpevye kugendera muri bus oya kuko haro ukuduga haro kumanuka shobora kuduga no munsi shobora kumanuka shobora kujyama nkenyu no munsi ejo nkazinduka natunze ivyo bintu rero ntituze turavyihendako ntitura abantu barengeye abandi bantu turano basanzwe uretse ko dukora akazi gatandukanye n'akabandi bakora
Yes, Jadix ageza kudusigurira neza ariko natwe turaza kumenya byinshi n'indi twazi ikiganiro. Turaza kumenya so twaza kurira bisha ngoza kurira ikinga kuko ategeza kugenda yagiye turaza kubimenya. Jadix sasa mbona unakuja Mbuki Flebo ni lebo irimo Estanish imwe n'abandi baririmbye bikora neza. None wewe nuvuga partnership hari ya Master Music cyangwa Jadix hamwe na Mbuki Flebo niya. Nibaza yuko Jadix sinimiriwe kwinjira muri Bukiv Lebo, sinimiriwe kwinjira muri Bantu Boy Empire Avenue, sinimiriwe kwinjira muri Buja TV ko ndabifitiye uburenganzira. N'abantu dufitanye imibano myiza, ni nka kujya we noza nkakugendera muhira. Tubanye neza ntitubanye nabi, nagutembereye uno munsi nimba byo byashyize nkaza ngaha kuri Bukiv nuko dufitanye imigenderanire myiza nk'umbure abo hariho nk'imituko turapanga vy'akazi ibintu nk'ivyo. Baravuga ko bakwirukanye rero muri Master Music. Oya nta muntu numwe yigeze ahubwira ko banyirukanye. Banyirukanye. Niko twakuye tuvuga tigena mu murondere muri Big Flame. Ayo makuru wayakuye he? Niyo twahereye hariye. Niyo twahereye Jadix. Baza naje no kugira shike ngaha muri studio iwacu ntaho naciye. Nibaza ko ninava ngaha ari ibintu ngiye kurondera muri ville, ninava muri ville rero niho nza kuja hariya mugabo ayo makuru uvuga ko banyirukanye. Jadix agiye gutomboza muri Rwanda ariko yoroga imodoka yiwe. Muganda berewe ko gutambye kwanza ko mbere. Ibyo sidabishika ko ndacari ku bya mbere Jadix. Ati rero uvuja muri ville kuja gutomboza urabe ko woronka ikinga ryawe cyangwa imodoka yawe. Hari abantu bajejwe kubona utunenge gusa. Mugaye vyiza batigera yabivuga. Par exemple ndabisubiyemo hari umuntu sinavuga ko ari umujournaliste kuko yaranabihevye nari no ngaha mu Burundi. Buri munsi mvyutse ari mu bantu batatu bane ndaba post ziyo. N'abantu bose bokora ibintu vyiza. Araponda Ismail niyo nkuru ngaca nibaza none abaririmbyi y'u Burundi ko ari bahagararako cyane nta bintu vyiza bakora none nawe ubaye nka Ismail apana ubwo muvuga ibibi gusa. Oya Jadix jewe nivyo ndagusanze mweneza kubikubaza Jadix ivyo nazanya handi mwe handi hantu Mbuki Flebo uja kumugirira clip nga umpatie lift yu jamaa umpatie lift nakosa kisasa deplacer ngeta akinipa lift no niumva amafaranga cagabanuka mbagize chance. Jadix ati rero style kwanza tunaona iko sawa. Unavaa koti hari izuba man. Vyagenze gute kwambara ikoti hari izuba urabona ubushuhe man uko acambara costume nkima. Navuye muri hari krimambi mu gatondo. Hama acambara ikoti kuzuba. Oya. Hariho krimambi iri zuba nimba rije ubu ndafisi bag nagendanye ndari kuranshiremo go deja namba. None ni bibi none. Ikoti kuzuba nikoti gitsa mtaba. Lakini sasa kujua mtaba. Jadix from Master Music. Unapanda bisi unavaa koti kwa jua. Nagira ndakubaza. Iyo uri muhira birashikuga kura gahuzo. Kubera haba hashushe. None nkubishise hagashuri mu barabara akagapira wacugakura. Agapira urumva ko ari koroshe nyene kagapamara nizo. Navuye muhira hakanye sivyo? Maze guhava ndafise impuzu isanzwe sivyo? Ndafise n'ikoti. Ubu rero iryo zuba rije kwa karuko duhuriye nga sivyo? Ubu rero camfatiye ikoti kubera nagendanye ibegi ndayibike hama ubuzima bubandanye na makosa none. Wijaba bro, muracibwege sana. Ikure basi da. Naca ndayikura kubera ibi. Yes, Jadix ni kibazo cyane nifuza kwa timba tubwiye yuko wewe na lebo ni mudakumiriye kwinjiramwo ahaba ngaha muga makuru dufise nuko utakinjira muri Bantu Boy bivanye n'amajambo yavuzwe hagati yewe na Kiriko. Muri Bantu Boy kureka kuja ahantu cyangwe kureka kuja mu kuhinjira muri Bantu Boy ndiko ndakwishura kureka kuja ahantu cyangwa kureka kuja mu kintu ni jewe nyene responsable ya sinimiriwe kwinjirayo sinimiriwe kuja hariya sinimiriwe kugira iki ni jewe nkumbure ibintu cyangwa akazi mba napanze kuja gukorerayo nkumbure mwino misi sindiko ndakorerayo cyangwa ivyo ayo makuru kwanza uyakura he na makuru novuga Jadix en fait source sinshobora kubwira ngo nanga ubu nyene mvuye ngaha ariho ngiranche muri Bantu Boy cyangwa ugasanga ejo ku mugoroba niho narindi turabimenya turabimenya rero baragiye twari kubimenya byo byiza rero bimenye kuko za bifu zawe bavuga ko wera kiri kuzaraheze ndibaza ni bari fresh asinaga bifu bro kandi nakijyagiye narababwiye kiretse umuntu mvuga ari umuntu nta muntu ashobora gukundwa n'abantu bose nta muntu ashobora kwankwa n'abantu bose muga mu buzima mbayemwe muno mwanya umuntu afitiye beef fresh kabisa mugabo jewe nta muntu ufitiye beef mimi na beef na kazi yangu na beef na njani na beef nipate gari una beef na kinga yako na beef na kupanda bisi nina beef nipate gari ibi byo kuza uraza kumfatira ngaka kuma bisi bigabanuke ndabibutsagiye muri ville kutombora muri Rona ndazi kugira undonke waguzitike
waguze itike je nta kamari na kamwe nkina bro kuva mvuka umvirize je nta kamari na kamwe nkina kajya na kamari je na biare urabona ijya kano nimba ari inde sinzi nige bayito sinzi kuyifata nta zina na rimwe jya kamari mu buzima nigeze nkina sindabikunda kuko ni ibintu nibeshi cyubahiro guys kumbure ni nkwijambo rimwe Jadix niki abwira abantu bose basanzwe ari muri entertainment niki kibona twokora kugira ngo umuziki wacu yagutera imbere dukundane tureke inzigo tureke kwibona just ivyo nitwabishikako ndibaze yuko tuzatuko turatora inzirayo kuko uno munsi ari ibintu byinshi bitagenda ubwo ivyo bintu bikibuze hari insaku hariho ibintu bipfuye nabi hariho injavyi hari urumva ubuntu bwose bupfuye nabi hari amakode menshi nongera nibusa abafanzi cyangwa abanyagihugu umuziki w'u Burundi dukunda ibintu by'iwacu iki kintu ndagisubira mu biganiro byose nkora kandi nkacangaruka si ku muziki gusa hariho umupira hariho kubera abarundi abarundi n'abantu bashoboye ndasubiyemwo sinotinya kuvuga uno munsi yuko umuziki w'u Burundi uri hejuru y'umuziki w'u Rwanda uri hejuru y'umuziki wa Tanzania uri hejuru y'umuziki w'u Bugande sofu umuziki wa Kenya gusa aho rero cha tugaruka ndabivuze n'abantu baba bariko barahita cyangwa abantu bazonyumviza bazovuga kubera iki avuze ivyo ariko aribeshera umuziki wo muri biriya bihugu barinvestisa aba boss n'ama company mugabo ngayi wacu dutamba twirorera uravyumva mugihe rero tugitamba twirorera mugihe je ngikoresha inguvu ziwanje hari umboza ashobora kunshira ku miliyoni 50 ijana menya yuko twe tuzoguma turi down deja uno musi umunyagihugu azoguma mbona chambu cawe ngiye na bus ngiye nikinga naho nzokora show azovuga ati ni wa muntu twama twahuye nonja kumuraba nama ndamuzi mugabo nagira ndakubwire yuko uno musi ninakora hit nkakora indirimbo ikaze umufanzi akayibona kuri televiziyo runaka akayibona kuri YouTube ndisiri yuko atambona nkacangandi mu modoka yanje mba mu nzu yanje kugira nsohoke ni gahunda nta kizobuza nkoze show kuri stade runaka ntuzuza muguno munsi mugani wawe sha nkigenda na bisi nkigenda nikinga ngakore kwema na muririmbyi numwe kabisa ndabise yuko muririmbyi numwe dufise ndabisubiye na muririmbyi numwe dufise ndabisubiyemo narabivuze no kuindi televiziyo no ngano ndabivu na muririmbyi numwe dufise no munsi ari po mwono mwanya tuvugana kuzuza stade Prince Louis Jadix aravuze ijambo rikomeye cyane kumura ashobora kugiga akoresha kuyaza mbega kubera iki Jadix yabivuze ngo nta muririmbyi numwe novuga asanzwe ari nga mu Burundi yo kuzuza stade Prince Louis Gasore kirenda bivuze kubera iki rero turakenye bro murarembye n'umukene bamavuga ati n'umukene nyina aramwanga mugabo je nitwahura no musi mfise amafaranga ngendera mu modoka izimvye ndaguha ibikorwa bikaze yani nzoguha ibikorwa utambona ejo nejo bundi ninakora show nkaja kuri stade Prince Louis ndisiri ko nzokuzuza kubera nzoza kurabwa n'abantu bankumbuye muguno musi ndiko ndagenda ngaha mu barabara hehe umuntu arambona yamboye bro bizongora kuzuza na Tribeca ndaki Yes kumbere Jadix kumbere tumusaba atubwira kuvyerekeye clip yiwe nshasha hanyuma dusozera cyatubwira na YouTube channel y'abantu bagira baragenda kugira subscribe baje tumureka yigira ibandanize mu bikorwa bya misosi nibagiye gutomboza rero muri ville Rona nivyo taramenya ndafise indirimbo nshasha yitwa Mfata indirimbo yakorewe muri Master Music FIG Pro niwe yayikoze clip video ikikogwa n'umuproducer yitwa Crave Designer wo muri Bukiv Label nibaza yuko siyo video yo ya mbere nibaza yuko ikintu naraganiye aba fans abantu b'umuziki naravuze ati ndakoze clip ya mbere ya kabiri sinifuza kuzokora igikogwa kijya musi ico nakoze ahubwo buri musi ndifuza kuvyuka nsanga nakoze igikogwa kiri hejuru ico nakoze indirimbo yitwa Mfata ni message y'urukundo ku muntu wese ari mu rukundo abo umusaza umwana inkumi umusore jewe sinovuga ngo ni indirimbo ngizo zisumba izo nari maze gukora muga kujya kuntu buri musi mu gatondo mvyuka afise indoto izina ziriya
ndifuza kubona impinduka kuri jewe buri munsi. Ndifuza kubona Jadix wa 2020 atandukanye na Jadix wa 2020. 2020 n'umwaka nakoze ibintu byinshi bitandukanye ntari niteze ko nzobikora. Nibaze yuko Imana renia ntizamagara ubwo nzokora ibindi bisumba ivyo nari nakoze kuko 2020 haro byinshi nifuje gukora mugana ntakoze suivant nuko ari umwaka utagenze neza ku bantu benshi. Muganga nkaca mvuga ati hariho abantu bawutomborejemo ko wewe urashobora kurira ngo nje ndakenye kumbe wewe unajaza mbumba bro. Warayuriye nanje meruka kujyaze nk'imisi nk'itatu. Urumva rero hariho ibikorwa ntakoze muri 2020 naciye ngabaniriza muri 2021 bizoja ko nivyo nateguye muganda kubwije ukuri. Mugiye nkifise amagara Imana ibimfashemo. Nibaza yuko shaka nanje mbona impinduka kuri jewe. Ibintu byo gukora mu mavide ubireke. Bibanze bigihere kwanza bigabanuke. Dukore tuko turamakinga shwa nyene bahana. Tuingize mtonyo kwanza. Afu tukipata huyu mtonyo na ile déplacement yenye unasema njoo itapatikana afu njoo watu wataaminia wani respect afu chenkora ibintu by'amateka. Gusa mimi nasolera gusa bora bisi zinaisha. Oya haracari kare nta bisi mbura bro. Gusa ko ibyo bintu by'amateka umbiriza bro. Jena ndashobora kwifuza gukora ibintu by'amateka kandi nkabona ingene nshobora gushira imigambi yanje ku meza n'ingene no ikora. Mugabo ndagarutse. Ya ma company za Brarudi, nimba ari Brasserie ntumbaze. Za Leo, za Limitere, za Savonoro zande. Za CCIB, za ni CCIB ni BBC, sorry. So zifashe zigadushigikira twebwe abaririmbyi. Umuririmbyi n'umuntu atanga message iminota 2 gusa sohoye umuziki. Uba wamaze kwira continent kubera dufite abantu babagenzi umuziki ukikora ucugenda hariya. Maze uvuga amakampuni renga camvuga ati aba boss nabo bafite amafaranga. Baratinya gudushira ku imitahe. Bibaza yuko umuziki nari nanabivuze mu yindi televiziyo. Barafise ikigumbagumba cyo gufasha umuziki. Mugabo azanye ya mafaranga yiwe akaca asanga ntayaronse gihuti kumwe yaje vyibaza iminota 2 acagenda. Par exemple nka boss wa Trebek urabona impinduka yaraje kuzana yari nziza. Urabona kuva kijya gihe imyaka iheze iyavumiriya abajya bari yari yatoye akabagumako gushika no musi ndisir ku myaka iheze nimba yarafise plan ya bien no musi abatanguye kubajya kabisa kiyagiye baramujya ntaco bamwinjiriza mugu no musi abatanguye kubajya. Rondera ama marché hanze za Dubai za hehe urabe yuko utabajya wabubatse mugana ntuzi no musi umuntu yamaze kubaka izina ucutangura uvuga ati dukora uku babigoye kandi bamaze no kuzimba cyane. Umuntu uzovuga ati je nshaka kumujya mukure hasi umuduze hamurabe ko tarazirari mu Burundi turarimba bro. Aba ikintu raba dusumbijiyo East Africa nakubwiye nubwo buryo production nziza bafite ivyuma bikomeye haba kuri video haba kuri audio muga kuririmba numu Kenya yoza ngaha. Yes bakuzi wa Buja TV twaje byinshi na Jadix yabwiye ko afite ikorwa ciza kandi yagiye kurekura kandi yatubwiye message nziza ku bantu babagwiza tunga abantu baba entrepreneur no sanzwe bafite babagwiza tunga babasanzwe bari mu Burundi kumure bagira umutima bafite iguma cyo gufasha ariko bakaba abantu kumure badakora ivyo baba bashaka gukora sivyo nene Jadix. Ndagushimira kandi Jadix. None bisi zinaisha sasa utapanda kinga utafani mbewe wambwiye ko waje niki je ni modoka mugacha ujasi ndagwa lift ko jensi birari aho tugende iyo modoka we inyereka si atari ba hari yakuke yahagaze hari nabo bonye bro ata tuache bazirindi tuache kujikaza kisapuni gari ko kuri wapi sina macho ikacha tugenda ntacho na maso mfise wewe urashobora kuba watoye bisi nawe sivyo bro iyo Bujahiti Brazil afise imodoka murabizi none rega Bujahiti irafise imodoka mugi imodoka ni ya boss imodoka si wawe imodoka si ya Juma Jux gari ni ya Bujahiti warabonye nyuma handitse ko kuke handitse ko Bujahiti niko twari dukeneye ko imodoka yanditse ko Masterland cyangwa yanditse ko nuvuga Master Music turayibura ariko twabonye Jadix aje kuri ya bus ariko nacho bisi inakuya bisi nini have gusiga bisi zose zaremewe jewe ili mradi tu ni sasa mbona Jadix anasikia haya mbona anasikia haya mbona bisi sikia haya hata siku moja mbona bisi Jadix yonza kuba apana bisi umvizo na ubwire apana bisi yonza kuba mfisi Sony oya basi ni muhumirize basi ni mumubone yonza kuba mfisi Sony
Panda bisi. Nari kukubwira kuko nta bisi kwanza deja ntiwafashe. Je ko nifise umutima mwiza reka ndayihagarike. Mungoye ujama. Wakomfari mungoye ujama. Inayala. Banzurindire ndakubwire bro. None wewe wigeze umfata ukuguru kwanje kuri muri bisi. Wari ugira winjire. None navyo mwabanye bakunzi ba Buja. Wagira ugira iki? Muga kubera jewe nzi condi. Nakubwiye bisi nzoyigendamwo imyaka yose kuko Jesse ni milio iri mradi tu ni jideplacer. Maze kwideplacer nkashikaho ngi ibintu vyanje nkabikora bien ni fresh. Ndagusaba ikintu basi. Muga wambwiye ngo waje ni modoka ntayo mbona nga. Gari iko. Sindire nka babandi uzobona ngo Jadix wambari yanga. Ikirato John. Uyu jamaa anaenda huyu. Asiendi. Ngo nambari ngo nambari ngo mahero banzurindire. Ngo nambari ya mahero ibyo byose nabivuze. Arakwashe Jadix. None ngamba uri turakoresha mahero nga mu maduka turakoresha mahero. Arakwashe jamaa. Banzurindire kwanza. Banzuyishure wambajije reka nanda kubaze. Acha iyo itu. Erega bro reka ndakubwira. Bisi ni bon. Sawa, para sagarisa farmasi. Sasa yaba ni moto. Ikinga. Para sakinga sasa. Ona, Jojo. Oya. Era, shaka umuntu arere umuhungu mugise. None naongea. Sasa mbona nako kwatinya. Yavuze ko yashobora kuyirira ikinga. Panda sasa kinga. Umviriza jenge muri ville. None ikinga rinjira muri ville. Oya, urashobora kugushikana nari imbere wavuze ko ushaka kujuri. Uramujana muri ville. Urajana muri ville. Urashika? Ego. Mbe urazi Master Land wewe? Master Music urayizi? Jadix uramuzi? Ego, muherero lift kandi ni promotion zo umugiri. Wende panda kinga yabureye mfana wako uya urabona kinga ngiye umufana aritanze ingo zana kinga nga zana mubise nga ingo zana kinga nga zana aha yaba ngiye mukamenge nuriri kinga Jadix atageuza mawazo umviriza avugenda ukuntu gena n'amaguru rindira wasi bisize bisi napanda bisi none unakupa kinga abure kinga abure kinga niginjira muri ville bro oya yakomere none mushikara muri ville ega kunyoteza je Jadix panda kinga ega bro ega ndakubwira umwitangi ndamwijani ko no mwitangira none niko yasana ndamuzi usanzwe umuzi abantu basanzwe bro kabisa none panda sasa kupatia lift kurira bisi cyakuja kukinga none bari ko sabantu none panda basikinga basi wende aho mina nashaka kupoza kozi cya mutu kurira kinga n'ibintu bitonya nkubu yaba nariko ndasubira hariya mukamenge nari kujurira mugango ubwera ndiko nja muri ville nta ya taxi mfise turindire bisi rero urumva je ndindiriye bisi kandi niyazaca ngenda kuko je mbona umenga ibintu bikuraje ishinga nuko ubona nuriye bisi ndayurira kuko deja wari kumbaza mbega akazi ka 2020 kifashe gute watubwiye kubisa ibikorwa byinshi wari gukora muri 2020 wabibikiye 2020 Musubiri jaba yes bakuzi ba Buja TV ni Jadix novuga yishimiriza ubuzima asanzwe abayemwo uyo n'umuririmbyi abikora neza muri game chauffeur umfikisha vizuri msanii huyo Jadix wewe sasa ika Konfari kwa nafasi yake bana cameraman fika guys bakuzi ba Buja TV ni Jadix rero tumusanze yigire muri ville mu bintu yes rero tuzosubira rero inshallah imana bikunze wende bana utorana man Dr. Master Music yes ni Jadix atwanya byinshi tuzosubira rero inshallah imana bikunze kuri mwe Beni behind the camera Juma Professional kabikora neza cyane ndabifuriza umwaka mwiza wa 2021 novuga uzo mu mwaka mwiza w'imigisha cyane kuri mwese abarundi mwese mukunde Burundi bwabibarutse tuzosubira rero inde bye